Hoyo. Uno munsi ni bichi. Yes, uno munsi nze kukuzanira kama kawaida kama dawa. Yes, amakuru y'abaririmbyi, ubusesanguzi bw'abaririmbyi bo hirya no hino. Yes, amakuru yagiye aravugwangwa cyane ku mbuga ngurukanabumenyi muri ino ndwi jewe na wewe turiko turaheza. Oya, reka ndakubwire yuko nimba ari wewe ari ubwa mbere uhura nanje, je banyita Ndimu, nkaba ari channel yitwa Sules Ndimu only, nta bindi nta yandi makuru dushiraho atari gusa amakuru y'ubusesanguzi bw'abaririmbyi, ubusesanguzi bw'indirimbo. Reka rero ndagusabe ugire subscribe, reka ndagusabe ugire like, ugerageze kunkurikirana kuko ucuba wa mbere kumenya amakuru yariko ravugwangwa hirya no hino. Twende sasa kama kawaida kama dawa. Oya, yes, ndazi yuko wewe uri mu bantu utaruzi yuko Mukombozi yafatiwe igihano cyo gufuta indirimbo yiwe yari yasohoye. Mukombozi yari yakoze Songman, yari yakoze agasong kameze neza, yari yakoze agasong gafise intumbero yo kubyira umuntu kanaka. Yes, indirimbo yiwe Sense igisoka gusa ifise imisi ibiri, indirimbo yise Denise. Ino ndirimbo baciye Sense bavuga ati kura ku rubuga rwa YouTube. Kubera iki Sense yabwiye Mukombozi yuko iyo ndirimbo ayifuta? Nuko havugwa yuko amajambo yarimwo yari amajambo meza, ariko izina yakoresheje Mukombozi niryo zina ryatumye iyo ndirimbo yifutwa. Icyo wamenya coco, iyo ndirimbo yafuswe harimo amajambo yo guhumuriza umugore yitwa Denise. Ati rero iryo zina yakoresheje Denise nico gituma Sense yacu yavuga ati futa. Iki kibaye ikintu novuga ca mbere mu gihugu cy'u Burundi, kubona Sense iza igafata ingingo ku ndirimbo igafutwa ku rubuga rwa YouTube. Dusanzwe tubizi yuko abantu benshi hari gihe indirimbo iririmbwe baravyibuka hariyo liste bigeze gushira ku mugaragaro, ariko iyo liste yavuzwe yuko gusa only izo ndirimbo ntizivuzwe ku maradio canke no kwerekanwa ku mbuga ku ma televiziyo, ntizerekanywe. Ariko ingingo yo gufata yuko iyo ndirimbo ifutwa, urumva yuko hariho amajambo mu ndirimbo baba bashizemwo rero amajambo ndo hivo ikifutwa kuko amajambo arimwo atameze neza. Sense irafise ububasha bwo kumubwira ati kuraho. Nuko Mukombozi rero sinovuga yuko ari mu gahinda koko oya, sinovuga yuko Mukombozi ari mu gahinda, ariko nuko byagenze. Iyo ndirimbo yarafuswe imaze gusa imisi ibiri, yari official audio. Byesike urumva no guhomba ntiyahombye cyane kuko indirimbo ya audio igafutwa, ndo ivo nta gahombo karimwo. Yes, iyindi nkuru muri Buja Flavor, iyindi nkuru yagiye ira traininga cyane ku mbuga ngurukanabumenyi. Ni nkuru abantu benshi batigeze babibona, lakini reka ndaze ndayikubwira. Ni nkuru ya Cedric Bangi yagaragaje neza ingene adatahura umuntu umuririmbyi nka mtu number 1 ahabwa abapolisi bamugendanere. Yes, mtu number 1 wabizi ko aheruka kuza mu gihugu cy'u Burundi, aho yaraje gukora song indirimbo, ariko mtu number 1 selon la histoire avugwa yuko kenshi iyo aje mu gihugu cy'u Burundi kenshi ahabwa abapolisi, igipolisi. Cedric Bangi rero akavuga ati Jesse ndabitahura ibi bintu se kwa nibiki. Yagize ati leta y'u Burundi irakwiye gusubiramwo guha abapolisi bacunga umutekano uwari we wese, kuko bica bituma tubona ko igipolisi ari igisanzwe. Uwo ni Cedric Bangi amananya avuga ati abasivile bacungwa n'abasiti bamwe bagendana indembo. Polisi w'igihugu acunga inzego canke abari mu nzego, apana abasivile. Nimba uvyibuka neza, kenshi haje umuririmbyi avuye hanze y'igihugu ashitse mu gihugu cy'u Burundi, kenshi baramuha umupolisi, barabuha abapolisi. Rero Cedric Bangi avuga ati iki kintu leta y'u Burundi irakwiye kugihindura, kuko tugumye tubona abapolisi bacunga abaririmbyi, ucumenga abapolisi n'abantu basanzwe, alors que abapolisi n'ugwego rukomeye. Ati kubyiwe rero yibaza yuko
abaririmbyi bakwiye gucungwa n'abasiti canke babandi bagendana n'indembo. Ubona semaje uturero Cedric Bangi avuga ati jewe sindabitahura leta y'u Burundi akwiye kusubiramo iki kintu, kubona umupolisi aza gucunga kiriku, kubona umupolisi ngo Fizo yaje kamucungo. No, banya n'abasivile ni bacungwe n'abantu n'abasiti bagenda n'indembo canke abasiti babandi bameganguka. Uyo ndo Cedric Bangi anakwambia aje we nawe wibaza gute? Yes, iyindi nkuru ni ngaho mu gihugu kibanyi ca Kongo hari inkuru yagize trend gato ya muri no semaine, inkuru yagize trend kwandikwa Koffi Olomide. Bana Koffi Olomide inyuma y'imyaka 15 Koffi Olomide afise imyaka y'amavuko 70. Uno musaza Koffi Olomide rero yaragize amasezerano n'umugore wiwe Cindy Locker w'imyaka 43. Amasezerano mbene ya leta ya ta civile hojaba umusaza afise imyaka 70, imyaka 70 ariko urumva yavuga ati sinogenda uko. Ico no kwibutsa no kwibutsa yuko Koffi Olomide mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 989 Koffi Olomide yubakanye na Marianne Akoso. Hanyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 991 kandi Koffi Olomide yarubakanye na Stephanie Gode. Ndetse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 994 Koffi Olomide yubakanye na Aliane yari umunyamidede. Hanyuma umwaka wa 2026 ndo hivyo Cindy Locker acamwemeza neza na neza imbere y'amategeko yuko bagiye kubana akaramata. Wanasema we ndo kijana, we umezeeka ujazeeka. Sasa Koffi Olomide arusi yake ya 4 urasemaje? Yes, ikindi no kubwira moja story ni mu gisagara ca Rumonge. Yes, uno musaza Msamaria Danielo nawe nyene kumbuga kanamenyi yarerekanywe cyane, aho yerekanye neza yuko agiye gushira ku mugaragaro indirimbo yindi shasha. Inyuma yo gushira ku mugaragaro indirimbo yiwe yuzuyemo ururimi rw'icongereza. Yes, indirimbo yiwe kwambia Love of Frequency. Uno musaza Msamaria Daniel ati rero vuba kama tutakuwa tumetoka Ramadhani au tuko Ramadhani au inakuwaje atachia another song yindi ndirimbo. Uwo ni Msamaria Daniel. Yes, duhereze rero mu nkuru y'akababaro na cyane ku bantu basanzwe bakunda umuririmbyi wa hip hop. Wapi? Umarekani uko umuririmbyi wa hip hop Eminem. Yes, aherutse kubura inakuru wiwe Eminem. Yes, inakuru wiwe yarasanzwe yibera hariya nyene iwabo. Yes, nkuko vyandikwa na TMZ yanditse yuko yitavye Imana kuwa kabiri. Yes, yitavye Imana kuwa kabiri bibi yake na Eminem. Yarasanzwe afise imyaka 87. 87. Yapfuye ahitanywe na kanseri y'ibere. Yaramaze igihe agwaye kanseri y'ibere. Ndo hivyo Mungu akasema haya akachukua wake. Eminem ndo hivyo, lakini inasadikisha kuwa katika zile dakika za mwisho, masaa ya mwisho ya bibi yake ambayo ni upande wa mzaa mama yake hakuwa pamoja na Eminem. Akumuona ile wasema jicho la mwisho kwa pamoja nataka katika roho kumuona. Yes, nuko yes inkuru zose naguhaye we muri commentaire uze umbwire ni yahe nkuru yagushimishije, ni yahe ubusesanguzi bwagushimishije. Reka ndakubwire yuko jewe unyita Ndimu. Ino channel nimba ari ubwa mbere uhura nanje unyite Ndimu Bandi canke Ndimu. Ni channel yitwa Sules Ndimu Official. Bana ugire subscribe, ugire like. Nta kindi tuyaga kuri no channel atari ubusesanguzi bw'umwidagaduro, entertainment, indirimbo, umuziki. Ugire rero like, subscribe, bishoboke usangize n'abandi kino kiganiro kuko wewe uri mu bantu jewe nkunda. Asante sana. Oya tunaenda beach kuroa. Oya beach sasa.